Hello everyone, it's my pleasure to be with you again. Today we have a good lesson. It's about things at home. Tugiye kubandanya twiga ibikoresho byo muhira cyangwa ibikoresho byo mu nzu dukoresha muhira iwacu. Nkuko mubibona ngaha, igikoresho ca mbere tugiye guherako ni kimubona ngaha. Mu Congereza tucita a pillar, a pillar, a pillar. Pillar ni iki? Ni kaya kantu dukoresha mu guharura cyangwa mu guhwata ibirayi. Iyo uri kurahwata ibirayi ukoresha a pillar. Aha harimo ijambo irivuga twita to peel. To peel bisigura éplucher cyangwa guharura cyangwa guhwata. To peel bisigura éplucher. Ni ukuvuga rero aka kantu mu Gifaransa tukita éplucheur. Éplucheur nagaharuzo. Igikoresho dukoresha mu guharura ibirayi canke ibijumbu sometimes. Tubandanye turafise urushinge. Urumubona ngaha n'urushinge. Urushinge mu Congereza tugwita a needle. A needle. A needle. A needle ni urushinge rujya dukoresha mu kubarira impuzu. Tubandanye aha musi murabona iki gikoresho benshi murakizi. Mu Congereza tucita a frying pan. A frying pan. A frying pan cyangwa tukacita a pan. A pan ariko abanyamerika bobo bacita a skillet. Skillet. Skillet mu Kirundi ni ipano. Iki gikoresho tugikoresha iyo tugomba guteka amacapati. Iyo kenshi ni ku macapati turayikoresha cyane iyo tugomba guteka ibintu bike cyane dukoresheje amavuta n'imikate urashobora no kuyikoresha. Yego tuyita a pan cyangwa frying pan, abanyamerika nabo bakayita a skillet. Hanyuma aha naho murabona iki kindi gikoresho tucita a saw. A saw. A saw ni umusumeno mu Kirundi. A saw abafaransa bawita ngo une scie. Une scie ni umusumeno. A saw. Tubandanye aha musi murahabona igikoresho twita a ladder. A ladder. Ladder. Ladder ni mu Kirundi tuyita ingazi. Twebwe niko tuyita iwacu, tuyita ingazi. A ladder. Mu Gifaransa tuyita une échelle. Une échelle. Une échelle ni a ladder mu Congereza. Mu Kirundi bivana naho uvuka, hari abayita ngo ni urwego. Urwego, ingazi bivana, ariko mu Congereza ni a ladder. Tubandanye aha naho murabona umusumari. Umusumari uyu mu Kirundi ni umusumari, tuwita a nail. A nail. A nail. A nail ni umusumari, ariko kandi a nail ishobora kuba ugwara cyangwa inzara ni nails. Izi nzara dufise ku maboko tuzita nails. Nails murumva ko zitiranwa n'umusumari. A nail ni umusumari canke ugwara inzara. Nails ni misumari. Nails ishobora kandi kuba inzara izizo ku ntoke. Ubwo rero bisha bivana n'ivyo uriko uravuga kugira ngo tumenye ico ushatse kuvuga. Tubandanye aha turafise umukasi. Umukasi ciseau mu Gifaransa twita ngo ni ciseau. Mu Congereza dusoma scissors. 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 Scissors ni umukasi. Kandi iri jambo ryama mu bwinshi. Misi yose ryama mu bwinshi kubera murabona ko umukasi ufise parti zibiri. Nico kimwe ni pantaro. Mu Congereza tuvuga ngo trousers. Trousers ni ryama naryo nyene mu bwinshi, ntidushobora kurishira mu buke kubera ko ni pantaro ifise amaguru abiri. Tubandanye murabona iki gikoresho ngaha benshi turakizi, tugikoresha mu kuvomera ibintu, ibitegwa. Iyo tugomba kuvomera ibitegwa dukoresha arrosoir. Mu Gifaransa twita ngo ni arrosoir mu Gifaransa. Arrosoir
ariko mu Congereza tuyita watering can. Watering can. Watering can. Ni ukuvuga hari n'abasoma ngo watering can nta kibazo, abandi ngo watering can nta ngorane. Donc watering can. Watering can ni igikoresho dukoresha mu kuvomera ibitegwa. Murabona harimo ijambo water. Water gisigura amazi. Rero ni igikoresho dukoresha mu kuvomera ibitegwa. Okay, ndibaza birumvikana cyane. Uwo ufise ikibazo yo kibaza muri commentaire. Thank you so much. See you in the next lesson.